Muri iri joro ryo kuwa mbere ushira uwa kabiri, bamwe mu banyagihugu bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi bavuga ko baraye ntibuca kubera imyuzurira yabateye. Bamenyesheje ko uruzi Rusizi rwuzuye hanyuma rushwara imihana iri ku mitumba igwegereye nk'uko uyu munyagihugu abivuga. Rusizi rwasubiye kumena mu bice vya Kinyinya, ubu rero abantu muri Kinyinya bariko barahunga, amazi rero ariko araza ashika kuri poto y'icumi na kabiri, y'icumi na gatatu uca mu mazu, aho mbere arengana ibarabara ry'ikaburimbi rija muri Kongo, agaca asesera aja mu Mushasha wa mbere, agaca aza kwuzura muri ivyo bice za Mushasha ya mbere n'iya kabiri na Gahara. Vyotera nka Gatumba yose uca usanga ibice vyose bisa n'ivyatewe. Muri kino gihe abateshejwe izabo n'iyo myuzurira bari mw'ibarabara ntibagira aho barara. Isoko ryacu ribandanya rivyigana. Benshi mu bantu batewe n'amazi kuko bamwe yabasanze mu mazu baryamye. Muri abo abashoboye gusohoka amazu atayinjira bashobora gusohokana utwabo, ugasohokana akamatera, ibindi ukagumiza iyo nyene. Ese ukuvuga yuko baje baronka aho baja, bamwe bari bicaye kw'ibarabara, abandi bagiye bararaba ahantu hari utuntu tw'udusozi bakaca ariho badugako kugira ngo barondere ukuntu aho baba bararyama canke bubaka utuntu tw'uduhema baca barabayemwo mu kurindira yuko amazi ashobora gusubira inyuma. Abanyagihugu bo muri iyo zone ya Gatumba basaba leta kubatabara. Abo bantu ubu bariko barabura iyo bata umutwe n'iyo baza kuba kubera amazi. Nukuri turasubiye gutera akamo leta yibuke yuko abenegihugu bo muri Gatumba ari abantu kandi bari nabo bakeneye kubaho abatekaniwe. Urwo ruzi ruriho ruguma rusesera mu bantu, leta mengo ntaco bibwiye. Iyo myuzurira iterwa n'uruzi Rusizi iguma yisubiriza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020.